Yesu ashimwe dusangire amajambo rusanga mu gitabo kigira kabiri c'ivyo ku Ngoma igice c'indwi umurongo wa 14 haravuga ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanje nzobumva ndi mwijuru marira ibyaha byabo nkize n'igihugu cabo. Dusangire ijambo rivuga ngo dukunde kandi dukorere igihugu. Bakozi b'Imana, bavuga butumwa, basenzi, baririmbyi, bene data mwese, nagomba twibukanye iki kintu imbere yuko tuba abakozi b'Imana canke duhagarara neza mu mihamagaro twahamagawe turabene gihugu. Rero uri umwene gihugu utegeza gukunda igihugu cyawe no kugikorera. Mbega turiko tugikorera gute? Ibi ndabivuze kubera iki? Kubera hari igihe abakristo usanga iyo habaye akantu mu gihugu bariko baravuga ngo ibi biraba umukuru w'igihugu, ibi biraba abatowe, ibi biraba abana bariya bajejwe ibikorwa bitandukanye mu gihugu. Nagira ndakubwire ngo igihugu ni cyacu twese. Igihugu ntigikorera abatowe gusa, igihugu ntigikorera abantu bagenywe mu mabanga atandukanye canke abakozi ba leta. Igihugu ni cyacu twese, dutegerezwa kugikunda tukongera tukagikorera. Iyo tuvuga ubutumwa burya tuba turiko turakorera igihugu, kuko ubutumwa bugiye bugafasha umuntu umwe agahindukira akava mu ngeso ziwe mbi hanyuma akagira ingeso nziza. Burya ingeso nziza zirubaka igihugu. Iyo dusengera abantu bari baboshwe bakabohoka, baboshwe n'ivyaha canke baboshwe n'inkemu mbi, navyo biragira ikimazi. Iyo dusengeye n'abagwayi barakira hanyuma bakagira inguvu bagashobora gukorera igihugu hanyuma kigatera imbere. Murumva ko dufise igikorwa gikomeye kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere. Nuko rero ntukongere kwikuramwo mu bantu bakorera igihugu, ntukongere kwikuramwo, ahubwo gikunde. Nibi bikorwa twahamagariwe niho uzobikora ubinezererewe kandi ubikorana umwete, uzi ngo nanje ndiko ndaterera mu iterambere ry'igihugu. Bene data, biraturaba ibikorwa by'igihugu, ahubwo n'izi ndongozi dufise nagira ndabibutse yuko zizoshikama zigakoreshwa ivy'ubuhizi, aruko natwe tubashigikiye aho duherereye, umwe wese uko yahamagawe tukabashigikira. Tubashigikiye tuzoba tumeze nka Aroni na Uri bafashe amaboko ya Mose, tuzoba turiko turabafata amaboko hanyuma ivyo bajejwe babikore neza, bagire n'inkomezi bivanye n'ukuntu tubasengera, bagire amagara meza yo gukorera igihugu. Rero nshuti yanje, wewe usenga Imana, nagira ndakubwire ngo uri umukozi w'igihugu. Suko twovuga ngo bakozi ba leta, nawe uri umukozi w'igihugu. Kimwe gusa ubikore kuko kunze igihugu kandi wumva ushaka guteza imbere igihugu. Burya nitwasenga tukavuga ubutumwa bwiza tukabikorana ingeso nziza na twebwe, nagira ndakubwire yuko tuzosanga igikorwa twakoze naco kiriko kirateza imbere igihugu mu buryo uwo mengo ntibugaragara. Rero duhagarare neza, natwe ubwacu tugira ingeso nziza, natwe ubwacu twifate neza, hanyuma dukora igikorwa twahamagariwe gukora. Natwe tuzoba dufise uruhara rukomeye mu guteza imbere igihugu cyacu. Nuko Imana iguhezagire, dukunde igihugu kandi tugikorere.